Mu buzima busanzwe nkora ama memes, ndi mu meme lord. Nta bindi vraiment. Gukora ama memes biranyinjiriza ubunye, biranyinjiriza buke buke. Mu bisanzwe umumemeur n'umukomedien n'abantu babiri batandukanye. Umukomedien aractinga peut-être ibintu bayanditse, muga umumemeur arandika. Evolution nifuza kwa memeur nuko nabo bobashira mu ba artiste. Kujya umuntu avuze aba artiste n'abakomedien barimwo iki, ariko aba meme lord ntibakunda kugaragara mu bintu nk'ivyo. Abantu benshi ntibanzi nyene vis-à-vis ba Deschazere benshi muga hari abasanzwe banzi kubera ndamaze kwiposta akarenga kabiri. Amazina yanje nayo n'abavyeyi nitwa Iradukunda Shalom, hama izina nkoresha mu vyo nkora ni Shazene. Mu buzima busanzwe nkora ama memes, ndi mu meme lord. Nta bindi vraiment. Kwandika ama memes nabitanguye muri 2019, mugabo nza gukrea page yo kubishirako 2021. Umva nasanzwe ndabikora avant yuko nkrea page. Hanyuma mu nyuma mbona hari abantu mbona ama page y'abantu babipostinga, nkabona abantu benshi barabikunda, ndavuga ati ifo ko negera umwe muri abo bantu babikora basanzwe basoma page abinyereka nanje ukuntu nkrea page amanangwe kuza ndayibaha. Niho naciye ndondera umugenzi wanje wo mu memeur yitwa Bahe, niwe yamfashije ku create page n'ukuntu yene ndayikoresha neza. Abantu benshi ntibanzi nyene vis-à-vis ba Deschazere benshi muga hari abasanzwe banzi kubera ndamaze kwiposta akarenga kabiri. Ariko ubunye benshi bariko baramenya kubera haginze ndakora ama interview. Si interview ya mbere nkoze iyo bigira nka 4 canke 5, ubu bariko baramenya nyene bamwe. Gukora ama memes biranyinjiriza ubunye, biranyinjiriza buke buke. Kubera ngaha mu Burundi ni igihugu kitari eligible kuri monetisation ku ma platform. Ukuntu rero ninjiza biciye mu publicité, mu ma contrat sinya n'abantu tugakorana ku kwezi, nkahembwa ku kwezi. Hari abo bamaze kunsaba ko dukorana ko babona nyene visibility hari, bakeneye kumenyekanisha ibikorwa vyabo. Mu bisanzwe umumemeur n'umukomedien n'abantu babiri batandukanye. Umukomedien aractinga peut-être ibintu bayanditse, muga umumemeur arandika. Hari naho usanga kenshi nkuko nyene mubona umumemeur kenshi usanga atari umuntu mu buzima busanzwe ari umumoriste mu majambo make. Mugana umuntu yiyumvira akavuga ati iki kintu ndacanditse ushobora gutwenza umuntu, ntiyatinga. Mu kwandika mugabo ndiyumvira ati ikintu ushobora gutwenza umuntu nkacandika tu. Inspiration ndashobora kuyikura mu bintu mba nabonye canke numvise canke ifoto ndayibonye nkaronka ide. Ni ibintu by'ubuzima busanzwe nyene. Muri kazo ndabaza yuko bizobandanya bitera imbere, ejo ntaho haza mugabo uko umuntu agenda arakora n'ibintu bigenda batera imbere. Uravye uko nabikora kera avant naho bigeze ubunye harabaye evolution, byarateye imbere. Nizera yuko no mu myaka iri imbere bizobandanya bitera imbere. Evolution nifuza kwa memeur nuko nabo bobashira mu ba artiste. Kujya umuntu avuze aba artiste n'abakomedien barimwo iki, ariko aba meme lord ntibakunda kugaragara mu bintu nk'ivyo canke muri entertainment. No muri entertainment ntibarimwo. Uvuze entertainment urumva aba promoters, aba artistes, abaririmbyi, bakomedi kiniki, muga meme lord ntibarinjiramo. Nifuza ko myaka iri imbere aba meme lord boja mu kategori y'aba artistes baje muri entertainment mu majambo make. Merci beaucoup, ndashimiye abakunzi bisa no media nawe amaye ikiganiro.